Abagabo basanzwe bakora imirimo yo kwisumamwo bafise abakenyezi b'abirimizi baremeza ko hatabaye gufashanya hagati ya babiri urugo rutokomera. Mu bisanzwe bivanye n'imirimo turangura turabigenza neza. Kimwe amikoro arashobora kuba makeya, hama rero mugabo iyo amikoro turonse nk'ako gahumbi tukamurungikira agasabuni, utuvuta, barabishima uko nyene ku buryo bwo kubera niyo mikoro tuba dufise. Mu bijanye n'indero y'abana turafashanya mu bijanye no kw'ishuri narose nukuvuga ndatanga amahera yo kw'ishuri nkabagurira ibikoresho amaniforome, hama rero hanye niyo hagize ico atsitara aravuga ati burya rero niwagura niforome ndafise 5,000 uraraba yuko uza kongerera. Naje mu mirimo ya misi yose kubera tuvanye n'umufasha twumvikana, jewe mu gihe mba naje guhiga ubuzima nkangayika, jewe mu gihe iyo narose ikintu ndaheza nkamubarira ko arico cabonetse, nawe ari igikenewe akambarira, mbonye ari igikunda nkavuga ati birakunda, hama nkaheza tugafashanya mu rugo. Babandanya bahimiriza abagabo badafasha abakenyezi babo kwikebuka. Kuri iyo nyifato y'umuntu ashobora gufata utwo mu rugo agashaka kutwikumira ko twose ari umugabo, impanuro ntushobora kumuhereza ni uko yomenya yuko ikiba kibonetse cyose mu ntuze mu muryango muba mugisangiye mwese, hanyuma kikabafasha maze kikabakura ku ntambwe muba muriko kigatera kibajana ku ntambwe iri imbere. Icyo nohanura icyerekeye abadamu nabo bashobora kuba badafata neza ibyo mu muryango, nukuri hariho abadamu bashobora gufata ibintu byo mu muryango ugasanga bariko babifata nabi ngo ni kubera wa mugabo wiwe ngo ni kubera atari hafi, canke agafita n'iciyumviro ngo wa mugabo ngo iyari ngo nawe nyene ngo ibintu ngo wariko arasesagura ngo ivyo ariko araronka. Rero icyo nohanura abantu b'abadamu nk'abo bohinduka. Mu bisanzwe umuntu w'umugabo niwe ajejwe umuryango, rero iyo utariko urafasha mu vyo ujejwe ni icaha kibi. Ivyo babivuze mu gihe igenekerezo ya 15 Gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi w'umwirimizi.